Sky uguma mvumbura we Sky wifate neza imbere y'umuntu afise amafaranga no mu miliyoneri ifate neza mpindura style ukambura iyondi muranga time mugi imiyondi mufise akanya kakaruguko jenda ka bronze nk'abacanuka all my niggas menya turi bench young niggas tunondera amakesh bwira abapinga yuko atari fresh canke GIP ndabahe atesh Monday to Sunday aba bitches badukande nk'umupinga muri bande ko mbarusha amagrade Muko bisanzwe ni tujuro Agaciro TV Burundi turacari Telebeka n'ubundi twatangwe muri quart de finale tubanza muri demi finale hose mworavyi ikibazo y'amatahukana ni GIP from Kenya Empire Kanyosha City gute muti salama umeze neza ni more cyane ubu rero uri mu miliyoneri bane bikunze Sky uguma mvumbura we wewe wamvumbuye ariko nawe nategeza kuvumbura si tukumiliyonera kandi nije yuko aza kumiliyonera Sky wifate neza imbere y'umuntu afise amafaranga no mu miliyoneri ifate neza gororokanye neza imbere y'umuntu afise amafaranga bro wiyumva gute kuba ufise umuriyoni ubunyene tuvugana ndaryohewe cyane ndaryohewe imwe vyivuye ku mutima nuko bidashobora kuboneka ngo birindane mu mubiri nishaka kubigaragaza ngo ndavyerekane neza ariko tundaryohewe mani ngaha turi mwisite witonde ntibagukubite kandi urondera ababodi kandi wari wizeye neza yuko biza kugenda neza je ko nakuvugishije kare nabonaga uri ufite confidence irenze twebwe abarapera bo mu Kanyosha tugira ama travail menshi kandi turakora ibishoka byose kugira impano zacu tuzigire neza wiyumvise gute Satubi agufasha ukuboko ariko arakuwerekana imbere y'isinzi ry'abantu naryohewe sana nk'umu grand frère wacu byari bigoye cyane kumubona nka kujya gufata ukuboko kuri stage ariko ndashima Imana kubona musi byabaye wari umaze guhuraho na Satubi mu kayaga canke mu kicarana canke akagufata like nkuko yagufasha imbere ya stage no ryari ryambere yumvise gute like ndishaka kumenya ati umwanya wa mbere mpuye na Satubi narimeze gute niyumva gute mu mubiri umwanya wa mbere nkimubona naryohewe cyane kuko Satubi ni gihangange mu muziki twese turamwubaha yaradutanguriye hari n'ivyigwa byinshi amaze kuduha kubganje nusari iteka ridasanzwe kwe naryohewe sana none Satubi wewe urusanze mufana Satubi ndamufana ko arakora neza hip hop ziwe urazizi udutishirize ko uretse imwe dutishirize ko ya Satubi sio lazima nile ganjilo nipate mistari sio lazima niwe kizente kiza msanii urakoze ama indirimbo yiwawe nawe ducishirize indirimbo yiwaje atari ryo waperformance kandi jya abantu bayumvise yindi yiwawe nyene mpindura style ukambura iyondi muranga time mugi imiyondi mufise akanya kakaruguko jenda ka bronze nk'abacanuka all my niggas menya turi bench young niggas tunondera amakesh bwira abapinga yuko atari fresh canke GIP ndabahe atesh Monday to Sunday aba bitches badukande nk'umupinga muri bande ko mbarusha amagrade GIP mwamumvise abakuze ba Kala TV babone ko ari we wayihawe kandi Jefanye wallahi Jeff samahirwe menshi kandi je natanga imigisha cyane bafite ko ntanga imigisha basi arayitanga ni mami wata oya umubonye no munsi niya kuvugishije twebwe twatanguranye muri kana no rindira Sky rindira wumvirize GIP vugisha ukuri bon siga ngo Agaciro TV wa Kala TV ndabakurikirana mwese kandi ibikorwa mukora ni vyiza siga oya Agaciro mwatanguranye vugisha ukuri bon icambere no vuga vugisha murakora oya kuri wewe ni iyi interview ya mbere wayishikirije Agaciro niyo interview ya mbere urakoze Sky wabyumvise ariko hafa na Kala TV ko yambanya yego Kala TV turayiza ariko bereka kantu duhejeje kuronka muri hip hop music murakabona hagarara nk'umu miliyoneri nk'umuntu afise amafaranga nyene nahagaze bien Sky uzura murabira hirya ntibamusope naho wankubita Jido ndi stable hama turagushimiye cyane turaguteye intege imigambi washikirije imbere y'abantu
uwo miliyoni ugende ushire muri iyo migambi yawe sivyo none ya kabisa hama naye ndabashimiye Wakalayi Agaciro TV mwese ndabashimiye abakunzi babo ya ndababwiye ko mwabandanya mubakurikirana uko murabona ko amakuru aryoshe nkaya banagukurikirana nawe kuko bari mu millionaire kandi mu millionaire ubu ntagira ahantu habona ni kuraba yego mbonyeho nakaje ko kugira na Wakalayi na Agaciro Wakalayi TV sorry very sorry wowe iyo turavuga ingene uyumva kuko hariyo mwatangurwa nyuzi neza Agaciro TV Burundi iyo nibarinde kukubwira murazi nayo ico shaka kuvuga ico shaka kuvuga nuko namwe mwaboneraho akarorero kuri Niko TV yakoze igikorwa ciza kandi namwe turabashimira ko mwaje kudufasha mugakora ibintu byose muri ko murakora twe twabahamagaye arashaka kuba arabahamagaye mwiyamagaye turabazwe muri abanyarusaku ariko ikintu kimwe nuko namwe mwaboneraho akaryo namwe ko kuzoshobora gutegura mufashe hip hop nkuko aba R&B cyangwa abantu bakunda R&B bakunze kubona yuko R&B ari umuziki uri mu mahera R&B ari umuziki ushaka gukuramwo ibintu byose ariko na hip hop urashaka guhembera ashaka gutunga niyo mpamvu mu supporting hip hop JIP tuzogusanga muhira turabe ngene ubaye muhira ndababwire bambira ati kora subscribe kuri Wakalayi TV wongera ukora subscribe kora subscribe kuri Wakalayi TV kora na subscribe kuri Agaciro TV ama JIP amaze kugenda twebwe turabandanya tuzogusanga muya turabe ngene ubana n'abantu fise umuriyoni mw'isiti karibu kabisa murashobora kushika karibu Kenipa turakunda n'abashitsi cyane urakoze cyane kumwe ego namwe murakoze okay ni Agaciro TV Burundi